Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ku mazina nitwa Apôtre Albert, nkaba ari je ngomba ndabashikirize ikiganiro SAVEUR DIVINE mu rurimi rw'ikirundi. Uyu munsi tugomba tuvuge ijambo ry'Imana. Teme yacu canke ikivugo cacu kiravuga ati gushimira Imana muri vyose. Abantu benshi bashimira Imana iyo ibakoreye ivyiza gusa, iyo babonye ikintu bari basengeye niho bashima. Ariko ijambo ryatubwiye dushimira Imana muri vyose. Gushimira Imana muri vyose bisobanura iki? Ni ugushimira Imana mu vyiza no mu bibi. Iyo ushikiwe n'ivyiza nuyishimire, iyo ushikiwe n'ibibi vyose ushimire Imana, kuko nta kiba Imana itakizi. Reka twifashishe ijambo ry'Imana mu Banyefeso 5 igice ca 20. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ati ngo Imana Data wa twese muyishimire vyose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yadutegeka tuyishimire mu izina rya Yesu Kristo. Kubera iki dushimira Imana mu izina rya Yesu Kristo? Kera twarabo gupfa, twarabo kurimbuka, twarabo gufurufurubi, ariko Imana iravyihweza iduha Kristo Yesu, kuko uwumwakiriye wese, uwumwizeye wese ntazofurufurubi, ariko azohabwa ubugingo budashira. Ubugingo budashira bubonekera muri Kristo Yesu. Imigisha yose ibonekera muri Kristo Yesu. Kera Bibiri tubwiye ati kera nta bantu twari turimo, twari abantu bo gupfa no kurimbuka, ariko muri Kristo Yesu tumwizeye nta rubanza ruturiho. Niyo mpamvu tugomba gushimira Imana muri Kristo Yesu, kuko iyo uyishimiye Imana muri Yesu Kristo, mu yandi majambo uja gukura ubwatsi, ubuje gukengura kuvuga ati Imana wankinze Gehenomu, wandinze umuriro udashira, wandinze gufurufurubi. Ndagushimiye mwami Imana ko watanze Yesu Kristo ivyari kuba ibihano vyanje, urupfu rwanje yaremeye, yaravyikorera, aremera apfa mu gishingo canje. Niyo mpamvu dushimira Imana mu izina rya Yesu Kristo, kuko muri Yohana 3:16 aravuga ati ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege, ngo yemera furufurubi, ngo kugira ngo uwumwizera wese nta furufurubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Jewe nawe nta buzima twari dufise, ntaco twari, ariko twarose amahigwe muri Kristo Yesu. Yesu aratwitangira adupfira. Uyu munsi nta rubanza ruturiho, nta condamnation nimwe. Yesu yarabiyeje avuga ati ngo birarangiye. Tumwizere tugere ikirenge mu ciwe. Niyo mpamvu dushimira Imana mu izina rya Yesu Kristo, kuko Imana yaduha impano idasanzwe, impano ihoraho, impano idashira, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Nico gituma ari itegeko gushima mu izina rya Yesu Kristo, kuko ubwawe ntukiranutse. Iyo Imana ikurabiye muri Kristo ikubona ko ukiranutse. Yesu Kristo niwe yaje guhwamika ishavu ry'Imana, uburakari bw'Imana abukuraho, arabwikorera. Iyo Imana ikurabiye muri Kristo ibona yuko wapfuye utakiriho. Niyo urupfu canke ibindi bikurondera bibona yuko utakiriho, bibona Kristo muri wewe aganje. Haleluya. Nico gituma natwebwe dushimira Imana, kuko yaduhaye impano idashira, impano nziza, impano nta majambo dufise akwiriye yo gushimira Imana. Niyo mpamvu tuyishimira muri Kristo Yesu. Turabe nk'akarorero, iyo umuntu afishije nk'umuntu, hari abantu bamuba hafi mu bihe vyo gufisha, vyo kubura, vy'ibibazo,
canke iyo umuntu afite urubanza rw'umunezero hari abantu bamuba hafi. Twama tubona no mu madote iyo hari abantu bavuga ijambo bakakugabira, ariko kugira uje gutora vya bindi biragusaba yuko uja gukura ubwatsi, utwara inzoga canke utwara ifanta mu bivanye n'imigenzo, n'abashinga ntaye bakaguherekeza hama bakagukomora bakakugabira, bakagushikiriza vya bindi bagusezeranije. Hariho n'abandi ushimira mu rugo rubanza rwo kubura, ukavuga ati ndashimiye abitanze, abambaye hafi mu bihe bigoye, kuko bajya abantu baza kugukuraho ivyiyumviro bibi, kudeprima canke kuguhura n'izindi ngorane. Nabone urabakengurukira, n'abakubaye hafi mu rubanza rw'ubune urabakengurukira ukabashimira. None Imana yaduhaye Yesu Kristo urubanza, ntitugire urubanza, ntituje muri Gehenomu, ntituje mu muriro udashira. Nta buzima twari dufise ikaduha ubugingo budashira bubonekera muri Kristo Yesu umwana wayo w'ikinege ikunda cyane. Uyu munsi ukaba witwa umwana w'Imana, nta Imana iguhisha, ikaguha vyose muri Kristo Yesu. Imana iragahezagirwa mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bakera baracumura, Imana ikabarandura, ikabarimbura, ikabakuraho. Ariko uyu munsi dufise imbabazi zidashira, imbabazi zihoraho zibonekera muri Kristo Yesu. Ico ni ikintu cyo gushimira Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mu Bikorosayi 3:17 haravuga ati ngo kandi ivyo muzokora vyose mu majambo no mu bikorwa muhore mubikora vyose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Impamvu dushimira Imana, tuyishimira Imana mu buryo bw'umwuka. Yaraduhaye, yaratugabiye ico tutari kwironsa, ico tutari kwishoboza, ico tutari kuronka, ariko ikiduhera mu izina rya Yesu Kristo, igicisha muri Kristo Yesu. Yesu agamburukira Imana Data, aremera Lazaro arapfa urupfu rubi, urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rwa nyuma, urupfu rusuzuguritse, kugira jewe nawe duhabwe ubugingo. Bene data, iki Imana iduhamagarira twame twibuka urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwa Yesu Kristo, kugira bidutere gushima Imana ivyo yadukoreye, ivyo yaduhaye, ivyo yadusubije. Twari twarambuwe, ivy'inzige zariye twabishumbushijwe, turabisubizwa muri Kristo Yesu. Wa mugisha wa Aburahamu, wa mugisha wa Isaka, wa mugisha wa Yakobo, wa Isirayeli, wose vyose vyujurijwe muri Kristo Yesu turabihabwa. Ivyo abahanuzi bahanuye, ivyagezwe, ivyo vyatura byose vyujurijwe muri Kristo Yesu. Uburakari bw'Imana, ishavu ry'Imana ryahereye muri Kristo Yesu, iramwikira mutabagura. Jewe nawe uyu munsi turi bazima, tugomba gushimira Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mu Bikorinto ba mbere igice ca 10 ku murongo wa 31 haravuga ati ngo nuko ivyo mujya canke munwa canke mukora ikindi kintu cose mube mukorera vyose gushimisha Imana. Mva nkubwire, umuntu wese adashima canke iyo ufashije umuntu ukamubwira service ntashime, uza wumva ubabaye, ucise intege. Ariko urazi iyo uhaye umuntu ugafasha umuntu hama akarekoresa, agatahura ko wamufashije, agakenguruka, akagushimira, bigutera intege, biguha imbaraga zo kongera kandi kumufasha no kumushigikira. Imana irashaka yuko twame twibuka ko yaduhaye impano irengeye diyama, irengeye izahabu, irengeye ifeza n'izahabu, irengeye ibintu byose byo mwisi. Yesu Kristo ni ubutunzi, agakiza twahawe ni ubutunzi burengeye ubutunzi bwose bwo mwisi no mwijuru. Nivyo Imana ishaka yuko tuyikengurukira, tuyishimira. Ivyo birayihimbara iyo ibonye turiko turakenguruka, turiko turayishimira kubw'impano nziza yaduhaye. Yesu Kristo niwe message, niwe centre ya message. Yesu Kristo niwe muhuza n'abantu. Imana irashaka yuko tuyishimira mu izina yaduhaye. Nta rindi zina dukirizwamwo, nta rindi zina duhezagirirwamwo, nta rindi zina dutabarirwamwo, nta rindi zina tubohokeramwo, nta rindi zina twahawe atari izina rya Yesu Kristo. Ni izina rirenge yandi mazina yose. Mwene data, nimba utahora ushima, reka nkubaze ikibazo, mbega urashima nk'uko ijambo ry'Imana ribigusaba, canke wahora ushima kuko Imana yaguhaye imodoka zizoshira, ibintu bizoshira, vyose bizoshira, ariko izina rya Yesu Kristo niryo ritazoshira ryonyene. Uhereye uno munsi utangure kwibuka ko Yesu Kristo yagufiriye akuzukiye, ushimira Imana. Mwarahezagiwe. Shalom, shalom, shalom. Imana ibagirire neza. Mwarahezagiwe.